Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko rero amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka mu bisata vyinshi bitandukanye cane cane ku myidogo iriko iraba ijanye n'abazokora rusansuma y'abanyagihugu yimirije kuzoba. Ni mu gihe hari inkuru nyinshi ziriko ziravugwa yoba mu binyamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane bivuga ko myidogo iri henshi mu gihugu ijanye n'ingene abazokora rusansuma bariko baratorwa. Ni mu gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ubwo yari yatanze itegeko ko abazokora rusansuma ari abashomeri, ari abantu badafise ubuzi. Nkuko rero biriko biragaragara mu ntara zitandukanye irya nino mu gihugu, yoba mu ntara ya Karusi, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Cibitoke, Muramvya ndetse n'ahandi hatandukanye nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru, biriko biragaragara yuko ngo bariko barashira ku ntonde abazokora rusansuma abantu bafise ubuzi bwa leta. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko basaba bashimitse cyane umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca gukurikirana ko amategeko yatanze ariko arubahirizwa. Ni mu gihe muri ano makuru tuza kubigaruka ko ku buryo burambuye tuze kubabwira ivyo tumaze kumenya ko biriko biraba mu ntara ya Karusi, tuze kubageza ko ivyo mu ntara ya Cibitoke mu makomine atandukanye agize izo ntara. Sawa gusa kandi uko turaza no kubageza ko ingene vyifashe mu ntara ya Makamba, mu Rumonge, mu Rutana ndetse n'ahandi henshi hatandukanye nga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane ku manyanga ariko arakorwa n'indongozi kuri abagomba kuja ku ntonde z'abazokora rusansuma yimirije kuba mu gihugu. Vyose ntuze gucikanwa mwido nido turaza kubibageza ko. Ni mu gihe kandi tugiye kubageza ko ivyo mwomenya kuri ubu ku rugendo rw'indongozi banki y'isi mu Burundi. Ni mu gihe 925 bagize urwego nyobozi rw'ibanki y'isi baheruka kugendera igihugu c'u Burundi, hari kuva ku genekerezo ya 4 gushika ku genekerezo y'indwi mu kakaro y'umwaka wa 2024. Ni urugendo rusigura vyinshi ku Barundi na cane cane muri bino bihe bitoroshe bahanzwe n'ingorane mu gisata c'ubutunzi. Aho rero twotahora ko urwo rugendo rwabaye akaryo keza ku Burundi kuko bituma igihugu kibona intumbero iyo banki ifise mu bijanye no gufashanya na rirya Burundi bwashizeho imbona kazoza y'umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2026. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye Parsemu. Ibanki y'isi kandi ni umufashanyabikorwa akomeye cyane w'u Burundi kuko gushika ubu hariho amahera arenga umuriyaridi w'amadolari agenewe u Burundi. Nubwo biruko kandi kuronka ayo mahera avuye mu banki y'isi ibisaba intambwe zitari nke kuko hari ibisabwa kugira imigambi yemezwe. Nk'akarorero gatangwa nuko mu mafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari banki y'isi yarageneye u Burundi hakoreshejwe ibice 21 kwijana gusa. Ugaca wibaza rero aho ibice 79 kwijana vyoba vyaragiye. Ni mu gihe abahinga mu vy'ubutunzi basaba leta y'u Burundi gukora ibisabwa vyose kugira ngo ironke amafaranga afadika avuye muri iyo banki, bizotuma igihugu gikora imigambi ikomeye nkuko bivugwa n'abahinga mu vy'ubutunzi. Reka tugaruke rero kuri vyinshi biriko biravugwa ku manyanga ariko arakorwa kuri rusansuma yimirije kuzoba mu gihugu c'u Burundi. Vyose ntuze gucikanwa, fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Uherereye rero abaherereye mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, hanze mbese igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahaye muri kaze muri ano makuru. Ni mu gihe nkuko nababwiye hari inkuru ziriko ziravuga imyidogo henshi mu gihugu ijanye n'ingene abazokora rusansuma bariko baratorwa. Tugiye kugaruka ku turero twinshi dutandukanye kungene vyifashe mu makomine atandukanye. Turaza gutangurira mu vyo muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, komine Itabaye mu ntara ya Gitega, tuze kubandaniza mu ntara ya Cibitoke ndetse n'ahandi. Kandi nawe wogira ico ushikirije ku vyo uriko urabona indongo ziriko zirakora aho uherereye. Muri komine Gitaramuka hoho ibintu navyo ni vyoroshe ngo kubona abasubiriza abantu bahari kandi bari pre-selectionné na Beseri ngo nakamaramaza. Ivyo vyabereye muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi aho habaye pre-selectionné, aho ababaye pre-selectionné basanze babasubirije mu gatondo kandi vyasaba ko basubiriza umuntu adahari canke adakwiza dosiye. Intwaro y'Ikarusi nayo yanse
yanse kugira ico itangaje. Ni mu gihe aya manyanga ageze muri kano kanya liste definitive iraboneka hamwe na provincial bibacanga babanza gusohora gitaramuka yose kubera bagoma babahindurira ko liste. Namwe mwumve ako kamaramaza uti nka jewe nasanze bankuyemwo kandi nari natunze nari preselectionné mu mashine za Beseri kandi gitaramuka twari benshi tubaje Musanire Pascaline Ndagijimana yatubwiye ko ntavyo azi kandi ariwe aserukira Beseri muri komine. Ni mu gihe muri komine Taba naho umuntu agize ati ibintu biriko biraba muri komine Taba nakamaramaza aho umuntu ashobora gukurwa muri rusansuma atana kimwe abuze. Twaragize imana turaba puri selectionné ubwa mbere none formation yatangura uyu munsi ariko twebwe twisanze kuri ku ntonde tutariko. Mu gihe bari badusavye dossier tukazitanga neza tugasinya neza mu gitabo ca komine. Uyu munsi rero twisanze ku ntonde tutariko. Twituyobora amatari araza hama aca dusaba kwiyandika turiyandika. Twangana n'abantu 19 twisanze tutariko. Hama aca avuga ko bavyiga ivy'iwacu. Ariko abajejwe rusansuma kuri centre turiko dukorera ko ni kuri UPG. Bahavuye bafata ingingo y'ugwamagara ku ntonde za mbere z'ababaye preselectionné ubwa mbere. Nta mwanya vyamaze kuko haciye haza umusanire wa komine Itaba Domitien Nyandwi acavuga ko bakoresha urutonde yabahaye pana iya mbere. Uti tumubajije avuga impamvu yatumye badukuramwo yatwishiye ngo ejo azobizana. Tumaje ko abandi babishize imbere y'amazina bakuyemwo n'icabakuyemwo yishuye ko nawe azobizana ejo. Tuguma twibaza impamvu akajagari kadutse mu makomine abiri gusa Itaba na komine Gitega ariko izindi komine dukorera hamwe nka Mukebuko na Geta basanze babikoze neza. Twashaka mudufashe mudutabariza igituma bakuramwe abantu bagashiramwo abiwabo batanabaye puri selectionné. Muri komine Busoni bo basaba gusubizwa amafaranga bari gupfungura ejo haheze. Uti uyu nguyu yagira ati hamanje aho mperereye muri komine Busoni ku kijanye n'irekritoma y'abazokora rusansuma yimirije. Nukuri turashima cyane ukuntu Beseri riko irerekana ubutwari mu kwerekana ko ari umurwigenga vy'ukuri. Turashima kandi na Seseri Busoni ukuntu aba atantonde zashizwe ahabona na Beseri bariko barahindura. Nivyo bahinduye usanga vyumvikana ko Seseri Busoni yasubirije abakozi ba leta hamwe n'abantu basanze baronse bose kandi bubakanye bava mu rugo rumwe. Ivyo navyo bikaba ari vyo byari vyasabwe n'umushikiranganje wa mbere. Ingorane rero dutanguranye nayo nuko tutashe tunyoye amazi gusa tukibaza duti mbe aya mazi arahuye n'ibihumbi 18 vy'amafaranga y'amarundi twabonye genewe gupfungurira uri muri formation. Tukadusaba ko vyoja ahabona kugira nyakubaho umushikiranganje wa mbere abimenye ko hari ivyo twimwe. Tukadusaba ko amahera aragenewe ibifungurwa vy'uno munsi wa mbere boyaduha kuko tutafunguye kandi twategerezwa gufungura murakoze. Ni mugihe kandi hari vyinshi biriko biratangwa hakaba ari ubutumwa bwavuye kandi no muri komine Ntahango ho mu gisagara ca Bujumbura. Uti twashaka mu duterera kamo hejuru kumbure president wa Beseri amenye amanyanga yaranze formation ya rusansoma yatanguye ku munsi w'igenekerezo ya 25 ukwezi kwa kane ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Uti ndumwe mu bari babaye puri selectionné muri komine Ntahango y'intara ya Bujumbura nkaba nari nitabiriye formation. Bagitangura twabona biza kubamwo umuco dufatiye ku majambo abayobozi batandukanye baciye kuri centre de formation batubwira aho batwizeza ko umuntu yabaye preselectionné akanadeposa dossier physique yiwe yorema bakanataramura abantu boba baje bakwepa baciye ku ruhande ko boba baritahira kuko intonde zabemerewe gukora formation zari bwaso zitari bwasoke. Ariko ku mugoroba ibintu vyagiye gufata iyindi sura aho haje liste zitatu ya selection yo muri Beseri ya selection yo muri Beseri ndetse niyavuye muri komine ariyo yifashishijwe. Uti ivyaciye bikurikira nuko
icambere nka quartier yari yabayemwo nk'abantu 15 babaye presélectionné wasanga habaye retenu umuntu umwe tugace twibaza nimba uwo muntu azikorana recensement ahandi tukibaza abagiye kuja muri ivyo bindi bibanza. Icya kabiri kandi hari amakaritiye amwe banse kubasomera babaye retenu bakavuga ko liste yabo itaraza kandi tugize coupe d'oreille tukabona babifise tugasaba murantunge tugize kudeyi tugasaba tukabona babifise tugasaba ko mwe duterera kamo kure kugira twebwe twari twabaye presélectionné tukanatanga amadosiye physique ko beseri yo tubwira impamvu twakuwemwo kanatubwira abagiye kuja mu ivyo bibanza bigaragara ikanatumenyesha ico bisunze ngo habemwo abo bandi bajamwo kandi na formation itaraba ngo hakorwe ikibazo. Murakoze ibi akaba ari ibibazo bifiswe na bamwe mu ntara nabagejeje ko tukaba tugiye kurabira hamwe kandi ibindi bibazo bihanze abazitabira ibi vyose. Nkuko nababwiye hari imyidogo myinshi cyane ijanye n'ingene hatorwa abazokora recensement y'abanyagihugu. Mu ntara zimwe nka Makamba haravuga ko bari bashimye ingene abazokora recensement barobanuwe ariko ubu ngo vyahindutse imbonera kure nizo ziriko ziratelefona abantu zibakora ko amatora. Uti twashaka tubasabe mudushira habona amanyanga ariko arakorerwa muri commune Makamba kubijanye no recensement yimirije ukuntu hari habaye irobanura ry'abazokora twari twabishimye kuko nta kamwana wa mama kari kahabaye ariko ikiriko kiratangaza ubu imbonera kure ziriko zirondera gusubirira abari baronse akaba arizo zija kuri telefone zigahamagara amanimero y'abasanzwe bariko ngo hari amatohoza bariko barakora. Ibitangaza kandi nukuntu ari umurwi wasizweho kugira wige dossier za depojwe ariko ubu hahamagara imbonera kure. Ikibazo duca twibaza none iyo komisiyo ntikibaho. Bidutangire wewe ijwi ryawe rishika kure ngira ngo vyoshikiranya kuba mushikiranganje wa mbere asanzwe arongoye komisiyo akagira ico akoze. Murakoze. Munara Cibitoke kandi naho hari imyidogo ko bari babwiwe ko rusansumi zokorwa n'abasanzwe ba muri mu makomine iyo ntara ariko bakabona abantu babibujumbura bari ku ntonde. Munara Karusi ho hari abidoga ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo cari yabemereye ko rusansuma izokorwa n'abashomereye ariko bakabona bamwe mu bakozi ba leta bari ku ntonde z'abazokora rusansuma. Mu Rumonge naho uti natwebwe uko bimeze mu zindi ntara niko bimeze no ngaha mu Rumonge hari abari bagize amahirwe baraba presélectionné baradepoza amadosiye yabo ariko bajije kudepoza icadutangaza nuko wazubona telefone yo twari imbonera kure muri zona guhamagara ukisigura vyarangira ugasanga warasubirijwe hageze ko bamanika intonde nukuri ibintu bitugeza ahantu. Uwo muhera Rutana nawe yagize ati aho merereye mu Rutana ni kuri centre aho abastanteri bariko bahonyanga intonde z'abashoboye gutorwa mu mwanya wa mbere bagashiraho abo bitoreye. Amanyanga agaragara cyane ni muri commune ya Gitanga na Bukemba aho hasumwe abantu atawuzi iyo baje bava abasanzwe baratowe bikoreye amaboko. Murakoze. Ibuyengero naho bati ivya rusansuma kuvyo mbonye muri commune Buyengero Mutama na Kamaramaza bahinduye intonde za beseri bashiraho abandi ndetse ni nabo bariko batwara amadosiye uyu munsi. Uwo muri commune Gitaramuka mu ntara Karusi nawe akaba yagize ati ibintu vyanse mwibi bintu vya recensement kubona babasubiriza abantu bahari kandi bari presélectionné na beseri ivyo bikaba vyabiriye muri commune Gitaramuka mu ntara Karusi aho ababaye presélectionné basanze babasubirije mu gatondo kandi vyasaba ko basubiriza umuntu adahari canke adakwiza dossier. Ngintwaro y'Ikarusi yanse nukuri mutuvugire nkuko twabagejeje ko ubu nibwo butumwa bugezwe ko muri kano kanya buriko buratangazwa cyane ku ntonde ziriko zirahindurwa umwanya ku mwanya cyane kubazokora rusansuma yimirije y'abanyagihugu. Bagasaba rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobo ndetse n'abandi bategetsi bose barabwa n'iki kibazo kugira ico babikoze ko kuko ngo hariko harabamwo akarenganyo kadasanzwe cyane muri iri robanura ririko rirakorwa n'indongozi nk'abastanteri ndetse n'abandi aho no mu ntara zimwe bariko barifashisha imbonera kure muri ico gikorwa.
ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi yoba ayariko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye no Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.